Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana ari nawe yuguruye iyo nama yamenyesheje ko iyo nama ifise intumbero yo kurabira hamwe ishigwa mu ngiro ry'ivyapfunditswe mu nama yabereye Igitega kwigenekerezo rya Ndwinyakanga uyu mwaka, kurabira hamwe aho integuro y'amasezerano ari hagati y'ubushikiranganje n'ababushigikira igeze kugira ngo bikunde Uburundi bushobore gushikira imfashanyo bwemererwa n'ababufasha. Tora abagize komite nserukizi ihurikiwemwo abaserukira ibisata bitandukanye bifise ijambo mu gisata c'indero, baba abaserukira intwaro, abaserukira amashira hamwe mpuzamakungu ashigikira igisata c'indero, abaserukira amashira hamwe yigenga, abaserukira abavyeyi no gwaruka n'abandi, hamwe rero no gushiraho amategeko ngenderwako kugira ngo bazoshike kw'iyo migambi, bongere berekane n'imigambi bamaze canke bariko barakora kugira ngo igisata c'indero kibandanye gitera imbere cisunze ibihe igihugu kigezemwo. Mu bizotuma igisata gitera imbere, umushikiranganje François Havyarimana akaba yamenyesheje ko harimwo gukoresha ubuhinga bwa none mu kwerekana ivyankenerwa byose biva ku mashure vyerekeza aho hose bikenewe, ico bita digitalisation mu rurimi rw'igifaransa. Ukurikiranira hafi inyigisho ziriko zirategurwa zo mu mwaka wa 2 n'uwa 4 wa shure shingiro n'ibindi. Umushikiranganje François Havyarimana amenyesha ko kuva Uburundi bwemerewe kugira uburenganzira bwo kuronka imfashanyo buhawe ni banki y'isi mu kwa 2 mwaka wa 2023 gaciye bwihutira gushira imbere imigambi ijanye n'ivyo hinyanyugwa mu gisata c'indero vyihutirwa gusumba ibindi. Mu vyihutirwa gusumba ibindi hakaba haza igisata c'inyigisho mu vyigwa vy'ubuhinga hamwe n'ururimi rw'igifaransa mu mashure shingiro no korohereza abana bagendana ubumuga, abigeme n'abahungutse kugira ngo bige neza. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi akaba yasozereye ijambo ryiwe ashima yongera asaba ko abegwa n'igisata c'indero bose bobandanya gukorana umwete n'ubwira kugira ngo indero irushirizeho gutera imbere.